nk'uko umushingantahe Mandela yabivuze akavuga ati ego sinzi ingene no bisigura mu kirundi ati ikigwanisho gihambaye cyo gutuma isi iba nziza ico kigwanisho citwa indero. Nitwa dushaka ko isi iba nziza ikabamwo urukundo ikabamwo amahoro bizoca mu ndero. Nico gituma rero nkuko nitwa Maison Shalom, inzu dushaka, inzu ni kuvuga isi yose kuko turi maison, isi novuga ko ari twebwe twese, inzu yacu ibe inzu y'amahoro. Ni ukuvyigisha rero abana kuva bakiri imicuko, kuva ku myaka 3 gushika baminuzi. Nico gituma rero Maison Shalom uburyo bwose ironse ishimikira ku ndero kugira ngo isi ibe nziza. Dushobore kandi no kubaka ibi bihugu vyacu kuva mu 1959 murazi ko twamye turonka impunzi. Ubwa mbere turaronka impunzi ziva mu Rwanda zirazi Burundi zirasanzara, hanyuma mu nyuma abarundi nabo barahunga barasanzara kuva mu 1965 tuguma tuzunguruka tugirana. Nariyumviriye rero nti reka mbandanye indero nigisha abantu, abana cane cane ari bo kazoza kacu, kazoza kisi. Ego murakoze cyane. Ishure riri hano i Kigali mwarashimye kuryitirira umwiranda Anna, ariwe nyina wa Bikira Mariya yareze Yezu. Ni kubera iki mwashimye guhitamwo iryo zina? Iryo zina rifise imizi kure. Ego ndi umukirisu w'umukatolike, mugabo ndazi ko Imana ikintu ca mbere yaduhaye ingabirano nkuru n'urukundo. Ni nta dini Imana yaduhaye. Imana yaduhaye idini rimwe gusa ryitwa urukundo. Mugabo iryo zina Anna, turetse ko Anna ari nyogokuru wacu, ari we yahaye imico myiza umuvyeyi yatuvyariye Yezu. Urumva rero niyaba yarareze umuvyeyi Mariya akarera Yezu, numva ko iryo zina ari ryiza kushobora gushinga ishure ryacu tukagyitirira umweranda nyogokuru wacu Anna. Mugabo rishingiye kuko hariho ishure novuga tufitaniye imigenderanire riri jumele, abo bana ba Ecole Sainte Anne ya Luxembourg. Kuva ingwano iteye ndiko ndarera abana i Burundi, abo bana bama misi yose uko umwaka utashe bateranya amafaranga basabye abavyeyi bakarungikira abana banje i Burundi. Rero maze guhunga shitse Luxembourg, murabizi ko mfise ibipapuro vya Luxembourg, ndagenda kubaramutsa. Hanyuma barambwira ati none ubu tuzobandanya gute? Ndababwira nti none mubona ngize ishure rifise ubucuti hamwe namwe mwobandanya mudufasha. Nagira ngo ndababwire n'abantu bose banyumva ko abo bana ba Ecole Sainte Anne ya Luxembourg aribo batumye ngira Ecole Sainte Anne yo ngaha i Kigali. Kandi amafaranga ya mbere twatanguje iryo shure nibo bayampaye. Ari abana baragize hamwe barateranya turaronka ibihumbi 40 by'amafaranga y'agaciro y'Iburaya euro. Ari abana bayateranije bayasabye abavyeyi bagiye ku makinga baregeranya ayo mafaranga. Murazi ko muri Luxembourg ufise novuga ngo iki ishirahamwe
leta irakongerereza utanga 25% nabo bakaguha 75% urumva rero baciye cooperation ya Luxembourg yaciye ifata ayo mafaranga irabongerereza tuca rero mwarabonye ko ministre w'imigenderanire ariwe yaje gushinga y'imigenderanire ya Luxembourg niwe yashinze ibuye rya mbere ya Ecole Centrale naho rero bivuka ni ishure Luxembourg nayo nyene ifise uruhara runini mu kuryubaka no mu kubandanya dushobora kuronka uburyo bwo kubandanya twigisha abana bacu. Murakoze umutima mufise wo kugira ngo murere urwaruka ndetse n'abakuze